Nabaye kaze mugano c'amasengesho kidasanzwe c'amagikiba imisi yose kwa gatanu. Uno munsi nkuko twama tubikora turafise umutumire. Reka ndamubahe abidondore. Ego murakoze cyane kuduha kano kanyo mu kintu c'amasengesho. Nitwa Ndayishimiye Bertrand. Ndabashimiye cyane. Kandi ndakutubwira vyiza muri kino kintu c'uno munsi. Amen amen. Nkuko nako ndabivuga mugabo uno munsi turafise indi teme nziza cyane Imana duhaye kutuza kuganirako yitwa gutegurwa n'Imana. Mugabo mbere yuko tugira ico bitubivuzeko nagomba ndongere hano sabe adufashe Bertrand gusenga twitegura no mwanya mwiza tugira tubana gusenga no kuganira ku ijambo ry'Imana. Ego nashaka gusaba ko dukurikirana dufatanye mu mwanya mwiza wo gutangura gusenga imbere ko twinjira mu kiganiro cuno munsi. Data mwizina Yesu turagushimiye cyane ku mwanya mwiza duhaye kuba muri kino kiganiro cuno munsi c'amasengesho. Turagushimiye cyane mpemu yera ko uri kumwe natwe muri kino kiganiro. Ndagushimiye cyane mpemu yera kuza kuvugana natwe muri kino kiganiro uza kubaka imitima yacu imitima yo kora televiziyo gitaje mwami. Reka kino kiganiro Mana kize kuzana impinduka mu buzima bwacu twikirana Mana. Natwebwe nyene Mana kidukorere mu izina rya Yesu Kristo reka ubuntu bwawe mwami. Uherekeze Mana amajambo aza kuva muri kino kiganiro cuno munsi. Mwami abantu batandukanye kora televiziyo gitaje muri kano kanya mwami wanje ubakore ko Mana ubahindure Mana ubagenderere Mana. Bice muri kino kiganiro Mana baronka ubuzima mwami wanje. Baronka ugendererwa n'ijuru Mana aho baba hose mwami wanje Kristo aho bari hose mwami. Reka babone Imana mwami wanje uzokoze cyane. Urakoze kuri Imana igira neza n'imiza ya Yesu Kristo bisenzemo. Amen. Ndize yuko tuzakumara umwanya mwiza nkuko nako ndabivuga no musi uzokuvugana kuri gutegurwa n'Imana. Nagomba imbere yuko dutangura kubivuga ko dutahure yuko umuntu wese yitwa ko yarimwe n'Imana akizwa cyangwa adakizwa hariho umugambi Imana iba yaramwiyumvire ko atarabaho. Hariho ahantu Imana yabishaka kumutwara atarabaho. Hariho ibikorwa Imana ishaka wakora yateguye ko bikora atarabaho. Uri kurankira no munsi ndabwire yuko nimba uri mwisi nimba witwa kuri umuntu hariho ikintu Imana yaguteguriye ko uzokora no mwisi. Rero ukwiye kwemera gutegurwa n'Imana. Ukwiye kwemera kw'Imana abari kuyobora abari gutwara abari kwigisha. Rero muri ubwo buzima bwo kuva kwemera no gutwarwa n'Imana hariho inzira umuntu agenda aracamo hari ibice umuntu agenda aracamo. Nivyo nagomba duhe akanya Bertrand ashobore kuduha umuco. Mbega Bertrand umuntu ategurwa n'Imana gute? Ego murakoze cyane kuri kino kibazo mpeje kumva ati mbega umuntu ategurwa n'Imana gute. Imbere ko ninjira muri kino kibazo ati mbega Imana itegura gute umuntu nashaka juste ndabahe insiguro gato yicekeye gutegurwa. Mu gifaransa navuga ngo la préparation et l'action de préparer quelqu'un pour quelque chose. Mais aussi le fait d'apprêter quelque chose pour son utilisation. L'action de préparer quelqu'un pour quelque chose. Ni cyo kintu cyo gutegura uburyo bwo gutegura umuntu kubw'ikintu kanaka. Nico bita gutegurwa. Urategura umuntu kubw'ikintu kanaka. Wabivuze neza gitanga uravuze ati umuntu wese arafite ikintu Imana yamutegura hano ku isi. Nivuga ko umuntu wese Imana ikiramuraba hari ico yamuremeye gukora hano ku isi. Hari ubuzima yamuremeye kugenderamo hano mu isi. Ni kuri jambo ry'Imana bwo Efeso 2:10 ngo twarime muri Kristo Yesu dukore ko vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Umuntu wese ari hano hantu muri Kristo Yesu hari ibikorwa vyiza pani ibikorwa gusa ibikorwa vyiza Imana yamuteguriye kugira ngo azagenderemo hano ku isi. Bisigura ko si igikorwa gitangwa ino munsi ni ikintu Imana yateguye kuva kera umuntu atarabaho. Umuntu aje hano ku isi abaje gushitsa umugambi Imana kuzambwiwe. Umugambi hano havuze ngo ni uburyo bwo gutegura umuntu kubw'ikintu kanaka. Ico kintu niki Imana yamuremera uwo muntu. Kugira ngo umuntu abe mu kintu kanaka Imana irasira neza ko yamuteguriye kuyakibemo. Ubushobozi kuvuga ko umuntu atabaye kugihamana si gihamana. Umuntu wese hano ku isi ntari hano ku isi kubw'igihamana ari hano ku isi kubw'umugambi w'Imana. Uwo mugambi ukomeye ku buzima bwiwe kugira ngo awugenderemo hari ico Imana ikora cyo gutegura uwo muntu yani yashika muri wa mugambi wayo aza gukore neza. Hamica ko yavuze ngo c'est le fait d'apprêter quelque chose pour son utilisation. Nk'akaro gasanzwe nk'ubu bashobora kufisa abashitsi muhiri wawe ushaka kubagira isalade. Nivyo hariho ishu hariho amatomati hari ibitunguru biri ngaho wabiguze ku isoko. Muga hari abantu kene kugaburira neza baza kuza muhiri wawe kukuramutsa. Ico ukora wewe uroza y'amashu uroza y'amatomati bya bitunguru byose kumusanzu uzi kubikora neza ukabigira neza ukabikatakata ukabishira ku isahani ugacu bitwara ku meza muri sala.
ababibona bose baza kubitangarira muga igihe uri muri cuisine bari kurabitegura kugira ngo baza kubijya bose baza kuryoherwa nibaheza gufungura izo mfungwa cyangwa kwazifungura nukuvuga byari ngaho mugabo byari biteguriwe abashitsi mugabo abashitsi ntiho bajya bimeze kwa kundi gukora ku isoko babijya babitegura muri cuisine uhindura isura ukabigira isura nziza ishobora gutuma abantu baryoherwa babibona kandi rero gitangaje muri cuisine nta bashitsi baza kwinjirayo baza kubibona biri muri sala mugabo byateguriwe nta nimwe yahabonye mugabo bise muri sala bose baza kuryoherwa niko Imana ikora Imana idutegura dans le secret atanumwe abona kugira niyo twashikanda duserve abantu bize kubafasha baryoherwe mugabo dans le secret hamwe hiherereye nta numwe yakubonye uko niko Imana ikora rero Imana nashaka gusigura aka kantu imbere ko twinjira muri kino kiganiro nido ya kino kiganiro uravuze ngo none Imana itegura umuntu gute novuga bimwe mu bice Imana icisha mu gutegura umuntu ariko nohera hano hantu Imana mu gutegura umuntu ibibazo duca mu buzima canke les circonstances et situations de la vie Imana yazikoresha mu kudutegura turashaka gusoma ijambo rimwe riri muri Samuel wa mbere igice cya 17:34 amen Samuel wa mbere 17:34 haravuga gucyanye 34 ariko avuga kuri Dawidi hano hantu ngo Dawidi yishura Sawuli ati jewe umusabyi wawe iyo ndagiye intama za data hakaza intambwe canke idubu igasahura umwagazi w'intama mu kuku twaca tugerekerana nkayikubita nkayiyaka mu kanwa yampindukira nkayisumira urusakanwa nkayikubita nkayica ahaye Dawidi imbere ko Dawidi agwana n'ibigatanya byari imbere na Goliath hariyo preparation Imana yakoze mu tambwiye atanumwe abizi ari mu ishama wenyene ari kumwe n'intama uko kuntu yagwanirira intama iduburije intambwije uko kuntu yagwanirira intama ziwe hama idubu ntizitwa canke intambwe ntizitware Imana ikiramutegura kuko umunsi umwe yarabona zo bari ahantu imbere kandi kuba muri salon twavuze cuisine twavuze no muri salon aho abantu bose abitira bazakora biraba babibonesha amaso yabo muga Dawidi mu mbwiherero yari kumwe n'Imana kandi osanga Dawidi atigeze umutima we yimvira ko azoba umwami navyo yimviriye niyumvire ko Imana izomukoresha ivy'ubuhizi we yabikora bibiri ivuga ngo uba mwizigwa kubikeya maze mwizigwa kuri vyinshi cyane gose rero wewe umutima wiwe mu gutegurwa kwiwe umutima wiwe yawushira muku mwizigirwa kumwungere w'intama cyane gose ama ivyo yari karakora bikazomutuma mu nyuma zo bumwami agwambwire rero muri karadukana mu no mwanya ushobora kuno munsi ari vy'Imana ikiraguhamagarira mugabe vy'Imana ikiraguhamagarira izere aho Imana ikiragucisha ushobora kuba umeze nka Dawidi uriko uragira intama cyane gukora akazi kitwa bari gatoya mwishengero uri mu protocole uri mu sonorisateur mugabo nagoma mbwira muri karadukana yuko aho nyene Imana ikiragutegura kandi Imana ishobora kuba ikiragutegurira ku bintu bininiya amuzorabinye uvuge ngaha hantu mbega narahigeze mugabo Imana hari umutima ikirarondera cyane gose nico gituma ruvuze akantu keza ngo ifo kuba umwizigwa mu vy'Imana iguhaye Dawidi yabaye umwizigwa inyuma y'intama atanumwe ari karamuraba Imana yamutegura kuvyekeye intambara agwanirira intama ziwe kuko yazi ngo umunsi umwe azogwanira intama za Israeli amen mugasete dans le secret yari wenyene amen uno munsi ushobora kuba umuntu akora mu nzu uri umukozi wo mu nzu utekera sobuja canke uraba abana uno munsi ushobora kuri ukora muri leta ukora akazi kanaka ushobora kuri umuplanto ushobora kuri umudirecteur canke umudeje ushobora kuri umuresponsible ikintu kanaka canke uri umuntu w'umuhinga mu bintu kanaka ari muri leta canke mu bikorera twabo mugabo icimana cyagusaba no munsi ivyo turahora navyo ku munsi biriko gutegura kuja kuyindi nivo yindi buzima muga benshi aho bananirwa nuko nivyo baba bahawe batabikora neza ega ntibabimenya erega Dawidi ntiyaraba ngo intama za data ntiyaraba ngo nindi avuga ati yifata nkuko ari ivyiwe rero benshi baripfuza kuja kuronka promotion mu buzima mugabo atigeze baba bizigirwa muri bikimana yabahaye birivuga ngo ivyo mukora byose mubikore nk'abikorera Imana so buja guhaye bisi ngo mutware bisi iyo bisi ntuve gukubita mu binogo gutyo onye bumwizigirwa kuri iyo bisi niba bumwizigirwa muri bike muhura navyo ntiwidogere ibiteko birakoga uno munsi ahubwo we ko icukuye gukora ejo ni Imana zo kudeza ivy'iwawe mugabo ese ko arabaye umwizigo caga Imana ikiragutegura rega plus ubikora neza plus ukuri abikora neza plus uri kuraba meilleur cyangwa uri kuraba
uriko uraba umuhinga muri ivyo bintu ikazogutuma ugeze imbere y'ivy'Imana ishaka gukora. Imagine nkuko ariko arabivuga ari kuvuga Dawidi. Dawidi ariherereye nta numwe amuzi, n'igihe baje kumurobanuza amavuta ntibari banazi yuko ahari, n'abavyeyi bari bamwibagiwe, n'abavukana bari bamwibagiwe, umuryango wose wari bamwibagiwe. Bibiri tubwira yuko ngo Dawidi bari bamwibagiwe ari hariya. Mugabo muri ubwo bwiherero, mubwo kuba umwizigigwa, muri uko gukora ibintu neza nk'ubikorera Imana, ariko bikorera papa, ariko bikorera abavyeyi biwe, muri uko kuba umwizigigwa, Imana ibwira Samuel amubwira ngo nironkeye umuntu afise umutima w'iwanje. Kubera ko ntiyari afise umutima wo kurondera ibintu, yari afise umutima wo gukora arondera inyungu ziwe, yari afise umutima wo kunezereza Imana, wo gukora nk'ukorera Imana. Hama mu mpisho Imana yironkera umwami cyane gose. Imana ndayikunda cyane ko nikora ibintu, nuko nyine ikora ibintu, nta muntu numwe mbwa Imana ibikira mu mutima wawe. Erega ibyo muzo dukora byose burya Imana bwa mbere ntikiraba ingabire zacu, irikira mu mutima, ikira mu mutima. Rero nuno munsi Imana ikirondera ntafise umutima wayo kugira ngo ibakoreshe muri kino gihugu, ibakoreshe no mu ishengero. Nk'akarero tuje mu ishengero naho hari igihe usanga uri hari umupastor ari mu ishengero, ugasanga yaguhaye kuba protocole kuja muri kokara canke ahandi, muga ukifuza kiya kibanza ciwe arimwo nturanahagera na capacity yabyo, ahubwo bumwizigo mu Imana yaguhaye, kuko no mu gihe ufise nyene nturabitunganya neza honyene, hari utatunganya neza, bikore neza ubu mwizigirwa, kuko Imana ikirarondera si kibanza ubwa mbere, iri kirondera abantu bafite imitima yanyu. Aje namana akaroro kamwe, jewe muri eglise nkitangura natanguye nkora sonorisation, ndaronka n'abantu mfoma Jimmy Sose haje umuntu mfoma sonorisation, sinamutanguza kuja kuri mixer, ndamutanguza gukora bya bukorwa buto amenye kuzingisinga, amenye kubicomeka, amenye kwatsa utwo tuntu duto, kuba abaye umwizigirwa kuri ivyo bintu bito, abaye perseverant muri ivyo bintu bito, ivyo bizomugira kuba umuntu ashobora kuza no kumviriza amajwi y'abantu. Rero jewe ndakarira gose utuntu duto. Rero utimenyereje gukora utwo tuntu duto two gutegura ku bintu binini. Abantu bakora nka sonorisation, araterura ibya vyuma, ateza kuba umuntu atagira isoni. Ibyo bintu byose ashobora kuba bikorera gutegura kuzohagarana imbere y'abantu isinzi ntugira isoni. Mugabo wewe ukibaza yuko bariko barakumanipira, wowe ukibaza yuko bariko baragerageza ukuntu bobo abari bo bagaragara. Mugabo Imana yoyo iri gutegurira aho hantu nyene vyitwa kutaboneka, kugira ngo yonyene ikwitegurire, itegure n'umutima wo kwihangana, igushire hasi, uje hasi, wizera Imana yonyene, kugira igihe Imana izokuduze bose bavuga uyu muntu yahora he. Niko vyagenze no kuri Dawidi. Reka ndakoya kandi kantu gasanzwe dusome muri Samuel ngaho nyene igice ca 16:21. Samuel 16:21. Nuko Dawidi ashitse kwa Sauli, arenguka imbere yiwe. Sauli aramukunda cane, amugira uwumutwaza ibigwanisho. Wa muntu basiga amavuta, wa muntu yasiga umwami, yagizwe uwutwaza ibigwanisho. Sauli uwutwaza umwami, wa wundi uzosubirira uno munsi uri kumutwaza ibigwanisho. Nukuvuga ca kibanza Imana yaguhamagara kugenderamo, ntushitse uja kuri ga ntebe, ahubwo ikwinjije dans le palais kugira ngo ubone ukuntu bikogwa, umenye batwara, umenye ukuntu batwara, umenye protocole yakuntu imeze, utamwe kwimenyereza kugendana n'abantu baho. Mugabo ntiyagushize hahandi, muga Imana nziza ikora ibintu neza. Reka tangura abone ukuntu ibintu bigenda mu bwami, ukuntu mu bwami bishura, ukuntu mu bwami bitwara, ukuntu bambara, sivyo? Naho hantu Imana icisha abantu, hari ikintu Imana yaguhamagara. Akantu kamwe mvuge, imagine ujya mu Dawidi waza bungere ngene baba bambara, usanga batoga, usanga batagira iki. Imana banje kwanza kumukurako kujya kwambarana imutwara ibwami ugira amenye ingene yifata ingene avuga, yego ingene abami bameze. Nibyo nuko nyene. Reka ndakwereke rero Imana ishamuduza gatoyi naho hantu yamushitse. Aha muri Samuel wa mbere icisha 22 umurongo wa mbere. Samuel 22 verset 1. Haba ucyaye ngo nuko Dawidi avayo arahunga, yahunze Sauli wa wundi yagenda gukorera ariko aramwirukako. Nuko Dawidi avayo arahunga ari mu isenga ryi Adulamu. Bukeye bakuru biwe baramanuka bamusangayo. Mu wa kabiri ngo kandi umuntu wese yari mu magogwa n'uri n'umwenda n'ubugenda n'imyidogo bifatanya nawe.
aba umukuru wawe nuko abo bantu bari kumwe nawe bari nk'amajana ane. Hano hantu hari abantu Dawidi yarafise ngo kandi umuntu wese yari mu magorwa n'uri n'umwenda n'ugenda n'imyidogo. Yumvira abantu ba Dawidi, rimvije ishengero rya Dawidi bari abantu bafite imyidogo, bafite amadeni, abantu bafutanye niwe yarafise n'ugenda n'imyidogo bifatanye nawe aba umukuru wawe nuko abo bantu bari kumwe nawe bari nk'amajana ane. Imana imuha abantu bagoye. Preparation gutegurwa n'Imana. Imana imuha abantu bagoye. Abaye amakategori ashobora kuba harimo n'abicanyi ushobora kubajera abo bantu. N'Imana yonyene yari yarabwiye Moise ngo ubwoko butagonga izosi. Imagine yumvira abantu batagonga izosi. Abantu bari bagowe cyane. Yumvire Jibril gutwara abantu bamwe bidoga imisi yose. Rero bafite imyidogo. Abantu bafite bari bafite amadeni. Abantu bamerewe nabi kubatwara abantu ngo kandi bashika nk'amajana. Ntiyamuhaye Israeli yose. Yatanze kuva umutima we. Ubwa mbere yamuhaye intama. Ubwa kabiri mushira gutwaza irwanisho Saul. Batazana mushira ahantu. Imuha abantu amajana. Atereka ndabo kuntu bana bantu shaka kubashira. Aho hose Imana ikiramutegura cagi ko gikomeye kiri imbere. Muri byose ikintu je neko ndatahura nuko ubwa mbere bazi kumucisha bugufi. Yego. Atangura ku ntama. Kandi yari yasizwe. Ari umuntu asanzwe araduga imbwira umwami mugabo tuza gutwaza uwo mwami uzosubirira. Yego. Yumvira. Nk'ubu bakubwiye ngo umwami muri iki gihe cyacu nabo bakizwa bo muri iki gihe mubwiye wewe uzosubira pastor akwa kumukubita kudeta mwijoro rose inzozi araramukuye yuko azo umuntu akomeye kandi arazomusubirira acagana ama strategy yiwe yo mu mubiri kugira ngo amusubirire niho benshi babahagarika imihamagaro yabo ngaho nyene ugasanga Imana yaguhamagari nacushitse ntiwemeye gutegurwa rero runo rungano rwacu ni rungano rumeze nka ni fast food bashaka ibintu byihuta hari ubundi yavuze ngo ni generation TikTok TikTok ya uno yavuze ngo ni generation pour America dikura zihuta inshinge mu ndwize wiriye mugabo uyiriye ntimeze nka nkoko yiwacu imwe mari gihe nta kanovera ifise nico gituma iyo ugiye ngaho hantu utaranka kanovera ntusanga uri kuratanga ikintu kizima nico gituma ifoko twemera kandi preparation suko kenshi ari gihe umuntu ataba muri preparation ba Dawidi bamaze imyaka irenga 10 ariko ategurwa n'Imana ba Yosefu imyaka irenga 10 ariko ategurwa n'Imana muko gutegurwa hari gihe umuntu yibaza none est-ce que vraiment sinkwiye gusengerwa nta bintu by'iwacu biko yankurikira nta bintu byari abasanga n'Imana ikigucisha ahantu Dawidi yamaze imyaka irenga 10 ariko ategurwa ntivyari nza karande baramukurikira oya hari gihe Imana ikiramucishamo kandi umenye ngo ico nkundira igihe cyo gutegura cyo kirafite duhe yacu kirafite ikiringo si ikintu kiri eternel kirafite ikiringo Dawidi byagize ikiringo hama haragera ahantu ashigwa hejuru Yosefu byagize ikiringo haragera ahantu ashigwa hejuru Yesu reka tuje kuri Yesu yatangiye gukora ministeri yari ku myaka 30 none iyo myaka yose yari he mbega ku myaka 18 Yesu ntihabona abantu bagowe ntiyabona abantu bagwaye no ku myaka 12 yashora guhangana n'abakuru b'amashengero abascribe bakavugana bakumva ko afise ubwenge bw'umwigisha mwaka kuvuga munsi necera kuri hotel ngo yigishe yararindira igihe c'Imana ciwe ku myaka 25 yarabona abantu ariko barapfa kuri katabazura ku myaka 29 asigaye umwaka umwe yarabona abantu bo mu kibano bari kwahura n'ibibazo bari possede muga nta deliverance yabagirira ntaho tubona yagize deliverance nta tubona yababohoye nta tubona yasengeye abantu bakumyaka 30 mpemera amaze kumuzako ikinjohera ngo mpemera cha amurongora mutwara mu bugaragu amara imisi 40 imisi 40 ari wenyene atari ko arafungura muga après iyo misi 40 ngo yambika ubushobozi na mpemu yera ataja ahantu mu gisina bwabwa ngo mpemu wari kuri jewe yandoje amavuta yambira ubutumwa bwiza boro mbira ntuma kurengwa n'uhoraho kuva kiya gihe inkuru bimenyekana ahantu hose muga cari gihe ciwe muga yaciye muri iyo process yo gutegwa n'Imana uko uravuga Yesu nyene je mbona na Paulo Imana imuhamagaye ntashisa aja kuvuga biravuga hari ahantu itatubwira neza ngo yagiye muri Arabia mara imisi imyaka ari karasenga yego
umva yaremeye gutegurwa n'Imana abantu bamubonye tubeko turasoma ivyete umenga vyabaye TikTok mugabo harafashe imyaka n'imyaka ariko arategurwa kugira agere aho uno muzi ushobora gusoma ivyete yanditse nuko yari yeremeye gutegurwa cyane natwe abantu Imana dushira imbere jipo bakatwigisha mbega atakubaza ikintu kimwe uno musi wewe uri ngaho muri televiziyo gitaje nkumumenyesha makuru muga hari imyaka amaze kuri université Lumière mu gisata ca communication uri kuri haje Imana ikagutegura yarakubona ko mu gihe kanaka uzo buri muri domaine ya media muga Imana yagushirana no gutegura ngo ino domaine washikamo ubikore neza uno musi umuntu yubatse ndazi imbere ko ubaka wari hari ibintu bakwigishije mushe kubaka urugo neza ko kutacira isimbiramo ivyo cyane kuri kumwana w'imyaka 10 adaca yubaka hariyo ikintu cyo gukura no gutegurwa n'Imana hari ikintu ngoma mvuge ku muntu yitwa Aburahamu Imana ijambo y'Imana twere ku yahamagawe gusoma muri tanguriro cya 12 kora ku murongo wa 3 avuga ngo uhoraho abarira Aburahamu ati ba mu gihugu cyane no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye nzoguha umugisha izina ryawe ndarigire rurangiranwa n'abandi bazogira umugisha ku bwawe abazoguhezagira nzobahezagira kandi abazo kuvuma nzobavuma kandi muri wewe niho imiryango yose yo mwisi izohabwa umugisha jambo y'Imana tubwiye yuko ihamagawe ya Aburahamu ikintu cyambere cyatanguye nuko Imana yamusabye kuyumvira iramubwira umviriza nivyo ndaguhamagaye nkorera ikintu cyambere ndashaka gukora banza uvaho hantu kandi ikitangaje Imana iramubwira ngo vaho hantu uri ugenda ahantu utazi nije nzohakwereka muyandi majambo nije nzokubera inzira nije nzokubwire yuja hose bibiri tubwira ko ngo agenda atazi yagiye nico kintu gitangaje rero nagomba mbwira abantu ko baradukurikirana yuko guhamagarwa cyangwa gutegurwa n'Imana nukwemera umuhamagaro w'Imana n'igihe utari kurabona iyo biriko biraje nivyo urumva umuriro muri wewe muga emera ugende aho Imana ikira kujana emera ukore ivyo Imana ikira kubwira utavyemeye ntimushobora kujana ikintu cyambere utaza gutangurira ko no kumwumvira mubivuze kwiga murakoze cyane abantu bose Imana ihamagarira ibintu bikomeye cyane mu buzima bwabo hari ikintu yamibasaba imisi yose kugenda bumvishwa ijyayo kuko intama ziwe tumvira ibyiwe hamaze kamukurikira amen zirumva hamaze gakurikira David ngo uhora n'uwe mungere wanje ntace nzokena twebwe tumenye nk'abana b'Imana twe turi intama hari bwoko hari intama hari n'intambwe intambwe zirondera zifungura mugaye intama imisi yose zamazindeye kumungira zirongora rero Aburahamu yarumvise arumvira aca hinduka sekuza w'amahanga rero kenshi abantu bifuza kuba batumviye muga imbere ko ashika aho hantu hari urugendo yagiranye n'Imana bwo kugenda yumvira Imana rero nkuko heje kubivuga mukozi Imana Jibuhire Imana mu kudutegura iraturongora inkuru yashaka kuvuga ati genda wige irya shuri genda muri irya shengero genda Jibril genda musi birenge kwa Jibril genda ujya muntu akwigisha ibyo informatique nuko ajya rikora kurongora kuko hari Imana igushaka bisaba kugenda uba attentif kuri ry'Imana cyo mu mutima wawe kuko umwana w'Imana wese arafite bita témoignage intérieur nk'umwe yaravugana nawe mu mutima wawe ngo ugende urumvira igenda yagutwara rero muri processus ya préparation harimo ikintu cya obéissance no kuba à l'écoute Imana kiravugana nawe kugira ngo ugendere mu ntambwe Imana yaguteguriye tugenda wumva Imana kirakubwira kigutwara hahandi Imana ikwifuza imbere ko turangiza ikintu nagomba mvuge nagomba tuvugane ko cyanyuma kivuga ngo uri Aburahamu nyene urashobora kuba Imana ikiraguhamagara tiko tavuga guhamagara tiko turavuga ko umukozi w'Imana gusa Imana ikiguhamagarira mu domaine kanaka ushaka sport business cyane politiki icyo cyose iki Imana ikiraguhamagarira nagomba mbwira umuntu akarangukirana yuko Imana ikiraguhamagara uzohura n'ibigerageza Imana ari ibintu zo gusaba gusacrifice guheba kurekura uye gusoma muri itangura igice cya 22 umurongo wa 2 bivuga ngo biramubwira iti ehejana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyene uje mu gihugu cy'Imoriya mutangeko ikimazi cyo guturirwa ku musozi nzokwereka ari ikintu kimwe kigaruka nzokwereka
kuyumvira kugenda aho izokubwira hama kwemera gutanga defo bibiri tubwira yuko gurukundo Imana ikunze ari mwe rwatumye itanga n'Imana yaratanze nimba Imana yashoboye gutanga umwana w'ikinege ni gute twebwe tuzokwemera kwitanga kuko ikintu cyose Imana iguhamagarira kirasaba ikiguzi kirasaba kurekura hari ibintu mwe musanga bikorera gusamaza Imana iguhamagara ubireke kugira ngo wifokalize kuvyigomba rero nagomba mbwira umukara karankurikirana Imana nivyo mu gutegurwa umukora gutegura hari gihe izogusaba ibintu rekura hari gihe izogusaba urekure relation irimo hari gihe izogusaba uvane uwo muntu muko murakorana hari gihe izogusaba ibinabiriya utegeza kwitegura kubirekura sinzi ko arakajambo kanyuma uvuga kuri ivyo yego murakoze cyane kwiciye kuravuga nyene ati no kwitegura kurekura Jibril iyo ushaka kugumya ubuzima bwawe urabutakaza amen muga iyo uburekure kubw'abandi niho ushobora kuronka rero benshi ntibashaka kurekura muri kano kanya muri polisi yo gutegurwa n'Imana hari abantu Imana ikirabwira ibintu boreka hari abantu Imana ikirabwira abantu boreka hari amaserke umazemo igihe Imana ishobora ati iyo serke umazemo igihe niba yigumamo ntirushaka ku mugambi wanje mukure kuri iyo serke uri kuratakaza muga higa uzoronka ibintu ushaka kurumengo DJ nyene ushaka yego rero hari ibintu bitandukanye mu mitima y'abantu Imana ikirababwira kuko Imana yashaka guhagurutsa urunganwe ruzoyikorera muri bino bihe by'iherezo muga hari ibintu Imana ikirabasaba nk'amasacrifice ibintu bareka kugira ngo ibakore kuko Imana nta muntu n'umwe uzokoresha cyane itamukoze abantu bose Imana yakoresheje yatangiye kubakora rero niyo ushaka Imana gukoresha uko kuri televiziyo hitaje emera Imana igukore gukorwa n'Imana kubera hehe hahandi atanumwe abona ikagutegura neza nka Dawidi nka Yosefu ikagutegura neza hama igihe gishitse cyayo mu gihe gikwiye c'Imana ikagushira hejuru amen yego dize yuko mwashoboye gufashwa n'aya majambo ntabwo dufata umwanya gusenga ushobora kuba utaruzi ko Imana iragutegura mugabo wihweje cyangwa wumvise ko turavuga ukisanga uri kurategurwa Imana iragucisha ahantu nkuko yari karabivuga ugasanga uko uravuga ngo igituma nako ndatera imbere ni kubera ko hari ibintu by'imiryango birukurikirana ugasanga nta rukurikirana rurimo ugasanga uri mu ishure ry'Imana Imana irakwegeranya Imana ikiragushira ku rutonde Imana ikirahindura ivyimviro vyawe Imana ikiragushira apa rero nagoma dufata umwanya wo gusenga wowe uri kuraca muri ivyo bihe nagoma dufashe tumubwire Pasteur Bertrand agufashe adufashe gusenga ushobora kuba wibaza menga wazaza nturi ko nikoraja adufashe gusenga hama wizere ku Imana harahikira gutwara ego murakoze cyane data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye cyane ku muntu wese akaba televiziyo itaje muri kano kanya mwana ariko aca mu bihe nk'ibyo Dawidi yaciye mu Mana yanje bamucire mafaza atandukanye Imana kumutegura kugira ngo umunsi maze w'umwami wa Israel mwami atwara Israel nko kugomba Seigneur ndasengeye umuntu wese Imana akaba televiziyo itaje muri kano kanya ariko aca mu bihe bitandukanye by'ubuzima mwami nkuko Dawidi bagiwe n'umuryango we mwami hageze kwa musiga amavuta mwami uwo muntu ashobora kuba yari bagiwe mwami ariko no kwibagirwa mwami harimo umugambo wakomeye cyane Seigneur Jesus aho ukura amaso yacu ku bantu tukayahanga we gusa mwami aho Dawidi yagiye gukorera mwami Sauli mwami umutwazi bigwanishwa hanyuma mu nyuma akabari amuhika ngamugirire nayo mwami petete abantu muri kano kanya ko barahigwa mwami bashaka kugirirwa nabi mwami n'abegereye mwami ndabasengeye Imana kugira ngo amaso yabo yuguruke Imana bamenye yuko muri ivyo byose mwami bari kubarigishwa ko ubuturinda ari Imana atari umwana w'umuntu mwami ndagushimiye kuri Imana igira neza mwami kujya Dawidi umwana wamushize ahantu atwadirwanishwa Sauli mwami mu kibanza azomusubira mu mwami waje reka mwami uhe bano bantu mwami kuba bizigirwaho bashizwe mwami waje bakore cyo kwe gukora neza mwami reka umutima uzamuke mu mitima yawo mwami reka bino vyimviro bibaza yo mwami waje bamenye ngo naho hantu bari papa uri kurabategurira mwami waje hari umuntu kano kanya mwami wamusize Mana nkaho Dawidi aho twara abantu bagoye mwami waje abantu bidodomba mwami abantu bari madeni Mana abantu barushe mwami waje abantu bashika amajana ne mwami waje bameze nabi cyane mwami ukamushira ahantu bari barongora mwami muri kano kanya hari umuntu kadukurikirana mwami yashizwe ahantu mu kibanza abona kumengo biragoye Mana abantu bikora mugora Seigneur ariko natahure ko ngaho hantu hari nyene mwami uri kuramutegura mu izina rya Yesu Kristo reka Mana umukomeze Mana mubiri wiwe umukomeze Mana mushawe mwami abo umuntu akomeye Mana abo umuntu ahagaze mwami reka ubuntu bwawe musanga hari Mana umukomeze mu izina rya Yesu Kristo
hari umuntu afise umuryango atwaye mwari muri kano kanya arongoye umuryango kanaka mwami ugasanga ibintu ntibimeze neza ariko no muri ivyo bintu nyene mwami reka abone ikiganza cawe mwami reka abone face yawe mwami abone kugira neza kwawe mwami amenye ko ari igihe gusa umuntu acamwe maze karengana mwami waje reka mani umutima wo kumvira Aburahamu yari afise mwami wo kwemera kuva aho yakuriye Seigneur agakurikira ijwi ryawe mana akaja aho uri kuramwereka Seigneur reka abantu ko televiziyo itaje mwami uri kurahamagarira mana mu bintu kanaka Seigneur ubaho uwo mutima mwami waje babe sensible kwijwi ryawe mwami maze bakumvire mwami waje urakoze kuri Imana igira neza ndazi kubw'inkomezi sikububashe ko nibwamwemuyera reka mpwemera abafashe uzobukoze cyane nimizenge swe tubisenzemo amen ushobora kuba tukanamo no mwanya ukaba ufise ikibazo kanaka kini cyagana cyacu cy'amasengesho ngo dufate umwanya wo gusengera ikibazo ufise uko kimeze kose ntikiruta Imana yacu byose irabishoboye ushobora kuba ugwaye ufata aho ugwaye ushobora kuba ufise ibibazo ufate ku mutwe aho ugwaye hose uhakoreko ama wizere ku Imana yacu ari Imana ikiza ari Imana ibohora ari Imana icinzira data miza ndakoresa umuneka aradukurikirana no mwanya mwami ufise ikibazo cyo cyose mwami nimba warashoboye gucinzira ugacinzira mu kiyaga gitukura mwami naho utocinzira mwami ndakoresa no muntu mwami yazazani batari karabona imbere n'inyuma mwami nkuko abanyizera mwami batabona imbere batabona inyuma mwami ndamusengeye mwisi na Yesu Kristo mwami buno nyene tugisenga mwami inyishu y'ikibazo ciwe mwami toregwe mwami inzira yugaye yuguruke mw'izina rya Yesu Kristo akubone nk'Imana imutabara akubone nk'Imana imucira inzira mwami ndasengeye n'umuntu wese mwami yoba adafise akazi mwami amaze imisi arira imbere yawe mwami yiteze ko mucira inzira mwami ndamusenge mwami mucira inzira kuko Imana icinzira ndasengeye n'umuntu mwami agwaye mwami naco bitwaye igihe kimaze agwaye mwami ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo ababara hose yakirugukira mw'izina rya Yesu Kristo ubabara ku muhogo yakirugukira mw'izina rya Yesu Kristo mwami ubabara mu birenge vyiwe mwami yakirugukira mw'izina rya Yesu Kristo mwami ugwaye mwami ingwara yose yo mu maraso mwami ari sida ari za hepatite ari ingwara z'ubwoko bwose mwami z'amahaha mwami z'ibitigu mwami ndasenze mw'izina rya Yesu Kristo ari karankurikirana mwami yakirugukira kuva kuri wewe urakoze atameze kugenderera ubwoko bwawe kuko atameze ko wiyerekanye kuri Imana ikiza Imana ibohora tubisenze tubizera mu izina rya Yesu Kristo amen ndizere ko no mwanya w'ijambo uri mwanya w'amasengesho w'umwanya mwiza izeye yuko ugiye kutwandikira kwizo nemeze ko cyangwa umunsi mudushingira inahe kuvyimandikira bakorera hari tumaze kuronka abantu benshi batwandikira badushingira inahe kuvyimandikira bakorera tumaze kubona abantu batwandikira badusaba ngo tubafashe gusenga kandi turamaze kubona abo Imana yishura nawe ukaba uri muri bo wifuza kudushingira inahe wifuza kutwandikira utwandikire kuri iyo nimero rero nagomba sabe Bertrand avuga akajambo ka nyuma mbere yuko dusozera kino kiganiro murakoze cyane kuri bihe byiza mwaduhaye byo kuba hano muri televiziyo gitari dusangira ijambo no kwadukurikirana no kuri mu bihe byose umuntu ariko aca muri kano kanya karatura muri kano kanya si bihe byo gushira hasi ariko ni bihe byo gutegura amina ni gihe Imana mutambwi wawe kintu cyose kirafite igihe cacu categuriwe hari igihe cyo gutegurwa hari igihe cyo gukora rero ntiwidodomba ahubwo gira umutima wemerera Imana kugira Imana igutegure ikurongore mu byaguhamagara kuva kera utarabaho nibikorwa vyiza hari amajambo meza y'ubwiza Imana yakuvuze ko kandi imigambi y'amahoro iri kuzambwi wawe gusa emera umwami w'abami we azi bikwerekeye byose akurongore mu ndaze kugoroka kubwizina ryiwe murakoze cyane amen dize mwiza naho butambuka indiganiro nk'aya mango Imana ibane nawe amen